ndabaramukije mu mwese mudukurikirana kaze muri ano makuru atekanye ikirere kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya ndwi ruhuma mwaka wa 2026 mu gitondo hitezo ikirere kiri mu izuba n'ibicu bike bike mu gihugu cyose ahazoba hakanye gusumba handi ni Ingozi mu ntara ya Butanyerera ayipima bizoye ku degrees Celsius 12 ku muhingama naho hitezwe imvura mu gihugu cyose mu bice vya Bujumbura Bubanza na Cibitoke akazocamwo n'ibihe vy'izuba ahazoba hashushe gusumba handi naho ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura ayipima byo ku degrees Celsius 28 mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka cy'isaha 12 zirenga iminota 9 rirenga igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 24 z'umugoroba amakuru atekanye kiremwa twegene bweje bagarukiye hano makuru cyane kuyakurikirana na hejo